Nkuko nari nababwiye twavuze ko tuhava tubashikiriza amakuru amwe mu bihano biriko birafatirwa igihugu cy'u Rwanda. Igihugu cy'u Rwanda kiriko gifatirwa ibihano ku bwego ruteye ubwoba, biriko gifatirwa ibihano biba bigiye bitandukanye uko ku munsi biguma vyiyongera, ariko benshi bakaba batibaza impamvu ibi bihano biguma vyiyongera ku mwanya biguma vyiyongera ku munsi. Ibi bihano biriko birava ku ntambara iriko irabera muri Kongo, aho na cane cane igihugu cy'u Rwanda arico kiriko kirateza ndetse uruhagarara kiriko kirateza intambara yanse guhera bivuye ku kuntu u Rwanda ruko ruravyitwaramwo nabi rukanka guhagarika intambara ariko rwayitanguje. Ego Amerika ikaba yahagurutse mu gutorera ibihano na cane cane hambavu yuko yari yatorewe ibihano abasirikare ndetse igisirikare c'u Rwanda, ubu naho ikaba yafatiye ibihano abayobozi b'u Rwanda iyo bava bakagira bose ko ataburenganzira bafise bwo kugera mu gihugu ca Amerika. Aho rero murumva ko ico tokwitwa ibihano ku bayobozi, turavuga perezida ndetse ico tokwitwa ubuyobozi bwose muri rusangi bw'u Rwanda rwafatiwe ibihano ndetse n'imiryango yabo ko ataburenganzira bafise bwo guhonyora mu gihugu ca Amerika, kumbure bahakuweho visa ku bayobozi b'igihugu c'u Rwanda. Rero kenshi abantu barashobora kuvuga ati kubera iki ibi bibazo biriko biraba ku Rwanda. Kenshi mwaragiye mwumviriza ibiganiro byinshi bagiye bahuriramwo na perezida wa Kongo, aho bagiye basabwa cyane guhagarika ndetse u Rwanda ruhagarike iyi ntambara rwatanguje ryo muri Kongo, ariko bikaba bitabaye, bikaba bitakunze, bikaba ahubwo gukunda ahubwo byashishikaye bikomezwa cyane, aho na cyane bagiye basabwa guhagarika iyo ntambara batanguje. Rero tubagezeho n'ayandi makuru aba yavuzwe ndetse n'ubumwe icyo twokwitwa ibihugu bigiye bitandukanye ariko biri mu kuboko kwa Amerika byasabye ko hobaho icyo twokwitwa ibiganiro hagati y'igihugu ca Kongo n'umuhari wa M23. Amuhani wa M23 bakavuga ko bakwiye kwicara bakaganira, aho bavuze ko ibyo bintu bikwiye gukemurwa n'abanyekongo, umunyekongo ku munyekongo akaba aribo bicara bagakemura ibyo bibazo. Ariko ico batazi nuko u Rwanda arigo ruri inyuma y'ibyo bintu byose. Benshi bibaza ngo ni M23, ariko kenshi u Rwanda nigo ruhagaze kumbure kw'icyo bintu byose. Aho umuyobozi kumbure yanditse, umwe bo mu Rwanda yanditse ashima kumbure avuga ko ako kantu ko kuba ari sawa, kubera ko menga bigaragaye nk'uko menga u Rwanda barukuye mw'ivyo bintu, ariko siko bimeze. U Rwanda ruko rurihenda cyane, burya ntago bukuwe mw'ibyo bintu, ahubwo nibaza ko ari umukenyuro ugomba gukenyurwa. Tutaramenya iyo ibintu bigiye kwerekeza, ntituramenya iyo ibintu bigiye kwerekereza, aho na cyane arakantu boba bakemuye, boba bagize kakavirigire, aho na cyane intambara ya Kongo imaze igihe kinini cyane. Womenga intambara igomba guhera, ahubwo oreo guhera ikagenda yisubiriza, kuko mwagiye mubibona perezida w'u Rwanda agiye mu biganiro menga hoho avuye y'intambara yacikomera, menga baba mubwiye ayikomeze. Ariko murabona ko M23 iriko iracika intege cyane, iriko nayo nyene iriko irakutwa cyane, imwe biteye ubwoba. Ntituramenya impamvu, aho bamwe bariko baribaza ko boba ari Amerika amaze kubyivangamwo, aho na cyane igihugu ca Kongo ndetse perezida wa Kongo menga bigaragara ko menga hariho ibintu yoba yarasinyiye Amerika. Rero turibaza ati ibi bintu bigiye kugenda gute? Abantu benshi ntibazi iyi systeme y'igihugu cy'u Rwanda ukurikira kora. Igihugu cy'u Rwanda mu kudahagarika intambara kwari kugira ngo ico baharanira bakigire ko byoroshe, aho na cyane igihugu ca Kongo gishobora kuba kiri mu bihugu bifite zahabu nyinshi, ariko bikagaragara ko izo zahabu atazo bafise, ariko bakaba bazikura cyane mu gihugu ca Kongo, ariko izo zahabu bakaba bazidandaza kuri Amerika. Ariko ubu
bikavugwa ko Amerika ubu yabaye inyishikira, yabaye ishika cyane muri Congo direct mu kwitorera zahabu, aho na cyane cyane Amerika yari yemerewe n'u Rwanda ko igiye kwicira inzira kugira ngo izoze yinjira iciye mu Rwanda, yinjira direct mu gutora zahabu muri Congo. Ariko bikaba byahindutse na cyane cyane ko ibi bintu bigenda bihindura isura. Ubu murabona ko igihe kigenda ko intambara ya Congo igenda ihindura isura, ukamenga yaheze, undi mwanya ukamenga iratanguye. Rero ni bimwe turiko turabwira abantu batandukanye ko ibi bintu, iyi ntambara atari intambara y'amasoro ndetse n'ibindi bintu bitandukanye, ahubwo ari intambara mu mutwe, aho u Rwanda rufise ico kuriko ruraviza, aho Congo nayo ifise ikintu iri kirahomba, aho Amerika nayo ifise ikintu iri kiraviza. Tuvuge ko ibihugu byose bigaragara ko hari ikintu biriko birashaka kungukira kw'iyi ntambara, ariko byiza nkuko nkunze kubivuga, intambara ihagaze byo byiza gusumba, kuko intambara iri kiraba ku mpande zibiri hononekara byinshi no ku bihugu biba biri inyuma y'ivyo bihugu biba biriko biratera. Na cyane cyane mvuga ko u Rwanda goraba rugahagarika intambara, ko na cyane cyane ataho rusigariye, na cyane cyane ko hari ibibazo byinshi byagiye biba, hariho abantu benshi baburiwe mu iyo ntambara, hariho imiryango myinshi yahekuriwe mu iyo ntambara, haba ku ruhande rwa Congo n'abanyekongo, abanyagihugu basanzwe ndetse n'abasirikare ba Congo, ndetse nabo bitwa wazalendo, n'abanyagihugu basanzwe ndetse bo mu Rwanda, n'abasirikare bo mu Rwanda, aho benshi bagiye barungikwa mu intambara ngo bagiye gufasha, aho bagiye bahura n'ibibazo bitandukanye, na cyane cyane ku ruhande rw'u Rwanda, aho byagiye bigaragara ko umenga M23 u Rwanda ruriko ruragerageza kwigobotora mu ivyo bintu, ariko bitakunze ko babivamwo, kubera ko bamaze kubyinjiramwo bakinjira n'umutumba wose, kuko aho hantu habagoye kuhava. Intambara rero Kagame ndetse n'abari nyuma yiwe ntibashobora guhagarika intambara byoroshe, kuko biragoye kuntu ahigeze, ntibishobora koroha ko bashobora kuyihagarika byoroshe, ko na cyane cyane haba hagiye habaho ibiganiro byinshi, bakaba batayihagaritse igitangura. Ubu umenga bidashobora gukunda ko bashobora gutangaza iryo tangazo ryo guhagarika intambara byoroshe, ko na cyane cyane usanga binagoye. Rero mwitege na cyane cyane ibihano ku Rwanda bishishikara bigwira, kuko ntibarota bahagarika intambara, aho na cyane cyane ico bakwiye gukora, bakwiye guhuma amaso amakungu ko menga barabivuyemwo, bisigayemo M23. Ubu ko batanguye kuvuga ngo M23 ngo ni umuhari kombure wa Congo, w'abanyekongo, ariko atariko biri, ari kugira ngo bahindure systeme, bahindure strategy bariko bakoramwe. Nuko rero nuko amakuru yo mu Rwanda ku bihano biriko birafatirwa u Rwanda biriko biragenda, na cyane cyane ko bishishikara bikomera, ariko ku rundi ruhande uwo menga biriko biroroha, tutazi ivyo bintu aho bizo kwerekeza. Rero kuri ibi bintu by'u Rwanda tuzoza turabagezaho amakuru atandukanye, kumbure uko tuzoza turayamenya niko tuzoza turayabwira, kugira ngo mushikare kujana n'igihe. Dushimira abantu bashikara babana nacu muri rusangi, mukomeze guhezagirwa cyane. Turasubira mu biganiro bikurikira. Murakoze cyane.